Yesu ashimwe. Ndabagumbiriye mu izina ry'uwaducunguye umwami wacu Yesu Kristo. Nkuko babivuze ku mazina, Ndinahaye Egide, ni mwene so dufatanije urugendo rwo kuja mu ijuru. Nje Imana yateye iteka uno munsi kugira ngo dusangire ivyera vyayo. Tugiye kubona amajambo ari mu butumwa bwiza bwa Luka mu gice ca 19. Dusabe Godefroid adufashe dusangire igitsibo uhere ku murongo wa mbere ushitse ku murongo w'icenda. Luka igice ca 19 murongo wa mbere gushika ku w'icenda. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Umutwe w'amajambo uravuga ngo Zakayo. Ashikiye Yeriko ariko arahaca. Hari umuntu yitwa Zakayo, yari umutoza kori mukuru kandi yari umutunzi. Ageza kuraba Yesu ngo amenye uko asa, bimwankira ku bw'ishengero kuko yari mugufi. Arirukanga aja imbere, yurira igiti citwa umusokomora ngo amurabe, kuko yagira ce muri iyo nzira. Yesu ahashitse ararangamiza, aramubaza ati Zakayo, aramubarira ati Zakayo, ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiye kurara iwawe. Yururuka vuba, amwakirana akanyamuneza. Babibonye bose baridodomba bati ko yinjiye kurarira umuntu w'umunyavyaha. Zakayo arahagarara abwira umwami Yesu ati raba mugenzi, umugabane w'itunga ryanje ngira ndawuhe aboro, kandi umuntu wese nagunze ndabimurihe kane. Yesu amuvugako ati uyu munsi agakiza gashitse muri iyi nzu, kuko uyu nawe ari umwana wa Aburahamu. Amen. Hallelujah. Naya majambo tugiye kumara umwanya dusangira. Majambo nahaye umutwe w'amajambo uvuga uti aho Yesu ashitse ibintu birahinduka. Amen. Aho Yesu ashitse ibintu birahinduka. Kw'iyi si hariho abantu bakomakomeye bagiye bavumbura ibintu bigahindura isi. Hariho abavumbuye amatara, baravumbura indege, baravumbura ama internet, baravumbura ibintu byinshi. Ibyo byatumye isi hinduka, irahindura isura kubw'ivyo bavumbuye. Ariko nagire nkubwire naho ibyo babivumbuye, naho ibyo byahindutse bigahindura isi, ivyo byose bizoshirana n'isi. Hariho umugabo w'abagabo, umugabo asumba abandi bagabo bose, ahashitse ibintu bihinduka. Uwo niwe ibyo yavumbuye, uwo niwe ahashitse ibyo yahinduye byose bizotujana mu ijuru, bitazigera bihinduka n'umunsi n'umwe. Abo bagabo nababwiye, uwapfuye ntiyazutse, n'uzopfa ntazozuka ukiriho. Ariko uwo mwami wacu Yesu yarapfuye hanyuma arazuka. Uwo niwo mwami asumba abandi bami bose, uwo niwe ashitse ahantu ibintu bihinduka. Amen. Twariko turavuga badusomeye kwa amajambo y'uyu unye yitwa Zakayo. Zakayo ari umuntu nkawe, ariko Zakayo gisumbirije yari umuntu w'umutegetsi, yari umuntu umukozi wa leta asanzwe ajejwe gukoranya amakori. Abantu nk'aba rero bari batinyitse icyo gihe. Abantu nk'aba ntibari bemewe nk'abakijijwe nk'abemera Imana, ariko bobo bari bibereye ngaho akazi bakagakora ukuri kwamye ataco binona. Cyari igihe cya Yesu. Yesu yari ahari. Yesu yaravuga ubutumwa akamwumva arengana. Zakayo yarumva ko Yesu ahari, yarumva arengana. Ariko Zakayo wewe yibandaniriza yikorera ibikorwa vyiwe, yirundaniriza amatungo, yishirira ibintu vyiwe ahabona kugira ngo yiyemera abone ko atunze. Zakayo aratunganirwa, Yesu avugwa yirenganira, ariko Zakayo ntacyo ibya Yesu ntacyo byari bimubwiye. Amen. Yari afise ibintu vyiwe yitunganiriza wewe, ibyo bya Yesu yarengana yigisha avuga ubutumwa ntacyo byari bimubariye. Amen. Mw'iki gihe cya none hariho ba Zakayo. Ijambo ry'Imana riravugwa ahantu hose. Ijambo ry'Imana riravugwa ku isi nzima.
aho uciye hose ijambo ry'Imana riravugwa, ariko hariho abantu naho rivugwa ari bisanzwe kuri bo. Ikibaraje ishinga ari ukwironderera ivyabo byo ngaha ku isi, kwironderera itunga, kwironderera ubuzima, atakini na kimwe wobabwira ku bijanye na Yesu. Amen. Nuko Zakayo yari ameze ico gihe, ntumubaza ibya Yesu, ariko Yesu yari ahari kandi yari karakora ibitangaza, byarakogwa. Zakayo rero igihe cyarageze, Yesu acahari aciye Yeriko, niho Zakayo yari asanzwe ari icyo gihe. Zakayo agira amatsiko yo kumenya uyu muntu, agira amatsiko yo kumenya Yesu. Aravuga ati ibyo ari byo byose uyu mugabo yitwa Yesu bavuga, reka nanje ndamurabe. Zakayo ntiyarazi Yesu, icyo gihe ntiyaramuzi. Aravuga ati igugu ni ryinshi, hari abantu benshi sinshobora kumubona. Zakayo ntiyashobora kubona Yesu. Zakayo yari mugufi, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Hari abantu benshi, rero umuntu mugufi yari mu bantu benshi, ntashobora kubona uri imbere, abona umwegereye gusa uri impande yiwe. Zakayo yigira inama yo kuja kurira igiti kugira ngo abone Yesu. Haleluya, haleluya. Hari abantu benshi mw'iki gihe bumva ibya Yesu bivugwa, bumva ibya Yesu bivugwa, ndetse bakinjira no mu mashengero bakumva, ariko ntibatahure, kubera iyo bari mu mashengero bahari batahari. Barinjira likavugwa, bagasohoka, likavugwa, bakagaruka, likavugwa, bagasohoka, ariko ubabonye aho hanze urayoberwa ko ari babandi bamye mu rushengero. Haleluya. Kuko ibivugwa byose babisigaho nyene, bashitse hanze ntibahinduka. Amen. Imana itubabarire cyane. Ntibahindurwa n'ijambo ry'Imana, ntibahindurwa na Yesu. Bibereye aho baridibamiye, bava mu ishengero bakaja mu vyabo, bakagaruka mu ishengero bagasubira mu vyabo, ntibahinduke. Imana itubabarire cyane. Ariko igihe cyarageze kuri Zakayo, yiga inama yo kuraba Yesu. Ageze kumuraba biranka kwa mubona. Haleluya. Ageze kumuraba biranka kwa mubona. Erega Zakayo kubera ubugufi bwiwe, ivyari imbere yiwe byari nk'imisozi. Niko umukristo nawe nyene ameze. Iyo agombye kuraba Yesu, ari umunyavyaha, yagombye kuvugana na Yesu, yagombye kuganira na Yesu, kubera ko imbere yiwe haba hariho imisozi, haba hari bimubuza kumuraba, ntamubona. Amen. Arinjira azana umutwaro, akawuzana n'ivyaha, atarihana, yasohoka akabona umutwaro ntuhavuye, akibaza igituma, ariko igituma kiba kihari, ntabwo yigeze abona Yesu, kuko imbere yiwe hariho imisozi imubuza kumubona. Amen. Haleluya. Dukura imisozi iri imbere yacu kugira tubone Yesu. Hari imisozi tuzibira kubona Yesu, hari ibintu bitubuza kubona Yesu. Tukamwumva avugwa, tukumva yakoze ibitangaza ijya nino, ariko hagari wacu tukarandera ko ibyo bitangaza bikoreka, tukabibura tukibaza ibyo ari byo, ariko hari kibibuza ni imisozi, ni ibi byaha tugendana, nibitwinjirana tugasohokana, tukamana navyo, tukibaza ngo Yesu ntatwumva, ariko ntibyashobora, ntibikunda, kubera icyatubujije kumwumva, kuganira nawe. Ntushobora kuganira na Yesu uri umusambanyi ngo ijwi ryawe ryumvikane. Ntushobora kuganira na Yesu uri imboregwa, uri umubeshi,
ukora ibyaha bitandukanye ngo Yesu akumva utarabanza gukuraho ibyo bintu. Banza ukureho ibyo bintu hanyuma uganire na Yesu, nawe azokumva ibyawe bitora umuti. Haleluya. Zakayo amaze kurira agashika hejuru, haleluya, yarengeye bya cyubahiro ciwe, yarengeye ya matungo yiwe, yarengeye bya bindi yahora yiyemerako, ibyo byose arabirengera, aremera, araduga kugira ngo abandi arabe Yesu. Haleluya. Ugomba kubona Yesu, ubanza kuheba ibi byose bigaragara nk'icyaha, bigaragara nk'ibyanduye, kugira ushobore kumubona. Rya tunga ryawe urushire hasi, cya cyubahiro cyawe ugishire hasi. Ntugende wiyemera ngo uri naka cyangwa uri kanaka. Imbere ya Yesu twese turangana. Haleluya. Imbere ya Yesu nta munyacyubahiro, nta mutunzi, nta muntu n'umwe, twese turangana. Shira hasi ibyo byose bikubuza kwegera Yesu. Shira hasi ibyo byose bikubuza kumubona kugira ngo muganire. Haleluya. Zakayo amaze kwemera guca bugufi, amaze kwemera gushira hasi ibyo byose, arabona Yesu. Acaronka access, acaronka uburenganzira bwo kuganira na Yesu. Acaravugana na Yesu. Yesu aramuganiriza. Yesu aramubwira uwo munsi ati Zakayo, uyu munsi bikwiye konzi wawe. Haleluya. Haleluya. Mbega wumva we uno munsi Yesu yozi wawe yosanga bimeze neza? Wumva uno munsi bikwiriye ko Yesu azi wawe? Wumva amabariyere yose byakubuza byose wabikuyeho, yoshobora kuza mukavugana mukaganira? Haleluya. Zakayo aruruka jana na Yesu we. Amen. Amen. Zakayo amanutse akajana na Yesu, bajaniwe. Ariko abantu batemera Zakayo bari basanzwe bamuzi, bazi ko ari umunyabyaha, bakabona ajanye na Yesu. Abo bantu batanguye kuvuga ubujambo jambo, baravuga amajambo jambo, bati bigenda gute kwaja ku muntu w'umunyabyaha nk'uyu? Erega bazovuga amajambo. Haleluya. Niwaheba bijya uhoramwo bazovuga amajambo, bati ko ari byo byari bimutunze, agiye kubaho gute? Ko yaratunzwe n'igiturire, ubazobaho gute? Ko yaratunzwe no gucuruza ibiboreza, ubazobaho gute? Ko yaratunzwe no gucuruza umubiri, ubu bizoca bigenda gute? Ko yakoresha amanyanga, ko yahevye, ubu bizoca bigenda gute? Haleluya. Amen. Aho Yesu ashitse ibintu birahinduka. Yesu yari yashitse kwa Zakayo. Yesu yari yashitse mu mutima kwa Zakayo. Yesu yari yashitsiwe aganira nawe. Ashitse kwa Zakayo, Zakayo arahinduka. Bwa butunzi yahora abona ko ari bwo mufitiye akamaro, byose birahera muri we. Haleluya. Yesu ashitsi wawe, inyota y'ibyisi zohera. Yesu ninjiri wawe, inyota y'ubutunzi zohera. Inyota y'amapromosiyo canke y'ibindi byose twishimira ngaha ku isi bizohera. Inyota y'ibiti canke ivyubahiro bizohera. Haleluya. Kwa Zakayo ibintu birahinduka. Kwa Zakayo ibintu birahinduka. Zakayo twari tuzi ko ari umuntu yikundira iby'isi, akunda kwirundaniriza iby'isi. Zakayo twari tuzi ko ari umuntu adashoboka. Birahinduka ashitsiwe. Aravuga ati ibyo nanyaze byose ngomba kubisubiza. Haleluya. Bimwe yahora abona ko bikomeye byose abona ati ndabihebye, ngomba kubisubiza. Haleluya. Kwa Zakayo hari ahantu umenga ntiho kwinjirwa n'umuntu nka Yesu. Nako babibona
abandi. Ariko Yesu wewe igihe yava mu ijuru agashika ku isi, ibintu byaciye bihinduka. Abahora barigijwe inyuma bose baregerejwe. Abahora baboneka nk'ibicibwa babonetse nk'abaraganwa b'ijuru. Haleluya. Yesu yemeye kwitanga, aza mu isi kugira ibintu bihinduke. Mbega iyo ataza wibaza ko ibintu byari kugenda gute? Wewe nanje hari ibyizigiro tuba dufise by'ijuru. Wewe nanje umunsi tuba turi ngaha, Yesu yaraje, ibintu birahinduka ku isi. Amena. Ivyari bivumwe biravumugwa, ivyari kizira biraziruruzwa, amarembo y'ijuru arugurugwa kugira ngo twese tuza kwinjire mu ijuru. Yesu ashitse ku isi, ibintu byarahindutse. Zakayo ibintu bimaze kumuhindukana, akumva byose yobiheba, akabihebera abo yabinyaze. Yesu nawe yaravuze tuyu nawe n'umwe mu bana ba Aburahamu. Haleluya. Haleluya. Uno munsi nawe urashobora kuba umwe mu bana ba Aburahamu. Ni wahamagara Yesu akaza mu bugingo bwawe, ibintu arabihindura. Amena. Ntiwibwire ngo nuko wama winjira mu rusengero, ntiwibwire ngo nuko uri umukristo uri umusenzi cyangwa ukora ibikorwa kanaka, ariko udahinduye ngo uhinduke, uve kuri kamere yawe, uve kuri ibyo byose bihora bikubuza kubona umwami Yesu, wegere Yesu muganire, ntabwo uzobona ijuru umuntu w'Imana. Muririmbyi niwe yavuze ati bose sabageni, hariho abaherekeza abandi. Turinjira iminsi yose, turumva ubutumwa iminsi yose, turasenga ndetse iminsi yose, ariko tugasenga na ka kantu katarahera, ariko tugasenga tutaremvita Yesu ngo aze mu mitima yacu, tugasenga dusenga nk'uko umenga ni bya bisabisho twahora dusaba tukiri hahandi, bikaba ibintu bya minsi yose, ugasanga nta gihinduka muri wewe. Umuntu yasenga aragaragara ko ari kumwe na Yesu cyangwa atari kumwe na Yesu. Umuntu yasenga biraboneka ko ari kumwe n'Imana atari kumwe n'Imana, kuko urahinduka. Yesu nashiki wawe urahinduka. Nimba uri mu rushengero, nimba witwa umuririmbyi, nimba uri umuvugabutumwa, ukabuvuga uri kwa kundi utarahinduka, ukaririmba uri kwa kundi utarahinduka, ukagendera abantu ndetse ukanakora n'ibikorwa by'impuhwe utarahinduka, byose n'ubusa. Hamagara Yesu mu mutima wawe, akugendere kugira ahindure ibintu, ahindure vya bindi vyakunanira. Birahari, turi abantu buntu twambaye umubiri kandi Satani iraduhiga. Hari ibihari byama byagarutse kenshi, ukagerageza bikanka. Ivyo nivyo nagomba kuguhamagarira uno munsi. Guhamagara Yesu aze mu mutima wawe, ahindure vya bindi byakunanira guhinduka, ahindure vya bindi byakunanira guhindura, aze mu mutima wawe agukoreshe. Nimba usenga bigaragare ko usenga wahindutse, nimba uririmba bigaragare ko uririmba wahindutse, nimba uvuga ubutumwa bigaragare ko ubuvuga warahindutse. Haleluya. Birababaje kuba uri umuvugabutumwa, birababaje kuba uri umuririmbyi, birababaje kuba uri umukozi w'Imana kanaka, ariko uri ngaha bakakubona uri umukozi w'Imana, ariko bashikaho hanze bakakubona usa n'abandi. Haleluya. Bakakubona usa n'abandi, bakakubona uri wa wundi, bakakubona kutarahinduka. Ivyo birababaje. Amina. So kwinjira mu rusengero bizotuma uja mu ijuru, so kuririmba bizotuma uja mu ijuru, so kuvuga ubutumwa bizotuma uja mu ijuru,
ariko no kuba warahinduwe na Yesu ugahinduka nibyo bizokujana mu ijuru. Hallelujah. Wumva urahinduka. Amen. Wumva urahinduka, wumva Yesu yakugendeye, wumva yaramaze kugushikamwo. Zakayo yamushitsemwo, ashitsiwe. Byose byarahindutse, aba umuntu mushasha. Wumva uri mushasha wewe. Hallelujah. Wumva warahindutse. Amen. Igihe Yesu yashika mu nzu kwa Yayiro, ibintu byarahindutse. Amen. Ibintu byarahindutse. Umwana yaragiye gupfa akiyakira. Amen. Igihe yagenda kwa Mariya na Marita bashiki ba Lazaro, ibintu byaciye bihinduka. Amen. Igihe bamuvyura ari mu bwato agakanguka umuyaga ugira ubatware, ibintu byaciye bihinduka. Amen. Amen. Birashoboka ko nawe ufise ibintu byananiranye guhinduka mu buzima bwawe bwa misi yose, mu kazi ukora, mu ngwara zawe, mu byo ukora, hariho ibyananiranye guhinduka. Muhamagare Yesu, mwinjizi wawe, mu nzi wawe, ibintu bihinduke. Amen. Mwinjize mu mutima wawe kugira ibintu bihinduke. Mwinjize mu mutima wawe uhindure za mvugo. Mwinjize mu mutima wawe uhindure vya bikorwa. Mwinjize mu mutima wawe ibintu bihinduke mu rugo rwawe. Mwinjize mu mutima wawe ibintu bihinduke muri ya mishwano yama mu rugo. Hariho abababona hanze bakibaza ngo murakijijwe, ariko muri mu ngo zawe, muri muhira, mu ngo zanyu, inzuzi ibintu bikaba amayanga, ugasanga mwamuriko murashwana. Mwashika hanze mukavuga ubutumwa, mwashika hanze mugakora ibyo ari byo byose, bakibaza ngo murakijijwe. Mwinjize mu rugo rwanyu abana bahinduke. Mwinjize mu rugo rwanyu abagore n'abagabo bahinduke. Hallelujah. Amen. Ujya muri muhira bosanga mutekereje uko muri nkaha mu rushengero. Uri ku kazi bosanga umeze ukuri ubu. Uri ku ishuri ikibazo kigeze basanga umeze uko. Hallelujah. Yesu nabe mu byawe no muri wewe no mu bawe uhinduke. Yesu abahezagire. Naya majambo guhamagara Yesu ngo yinjire mu byawe ahindura ibyawe. Naya majambo aguhamagarira guhinduka no guhindura uko wahora umeze. Naya majambo aguhamagarira kumushira mu byawe kugira ngo ibyawe bihinduke, urucuruza rwawe ruhinduke, ibikorwa ukora bihinduke, imigisha ize mu byawe kubera wamuhamagaye wamushizi wawe. Hallelujah. Bega nta bikugora. Amen. Nta bintu byakunaniye guheba nuno munsi bikuzi inyuma biza birikwega inyuma yawe. N'uyu mwanya niwiyumvire ko Yesu yamaze kuza mu byawe, ukarengera iby'isi, ukarengera iby'ubuzima bwa misi yose, ukamushira imbere, akaba ari we yerekeza ubugingo bwawe. Nusanga atari byo, nusanga hari ibyo ukeneye kumwinjizamwo, nusanga ukeneye kumubona mu byawe, ucuva hasi dusenge. Turagomba gufashanya. Turagomba ko Yesu yinjira mu byacu. Turagomba ko tubona ko bijya byatunaniye aba ari wabidushoborera, kubera ko twebwe ubwacu ntitwoshobora tutamwinjiza iwacu. Zakayo atamujaniwe ntibyari guhinduka, yari kuguma amase kuri bijya nyene, yari kuguma amase kuri bijya igihe kikagera ndetse agapfa akaja mu muriro. Ariko amaze guhinduka, ibintu amaze kumwinjiza iwe, ibintu byarahindutse. Abaririmbyi badufashe nawe uriyumvira, ucuza dusenga Imana, dusaba Imana idufashe guhindura, tumwinjize mu mitima yacu, ibintu bihinduke. Mukiza numvise ijwi ryawe
bahasi bagusengere ibyawe bihinduke. Uragomba guhinduka, uragomba ko ibyawe bihinduka, uragomba umugisha mu byawe. Bahasi bagusengere, uhamagare Yesu yinjire mu byawe kugira ngo ibyawe bihinduke. Ndazi ko mfise ibyaha, ndazi ko mfise ibyaha, oh byinshi byinshi mu mutima, oh byose byose ndabikuzaniye. Tadusaba umwungere wo ngahaze asengera abantu bifuza guhinduka. Kandura mu mutima, wuzuye y'urukundo, wuzuye ukwizera kose, nditavye